hari abakozi mu muziki kwanza la namba la bamba la biote la kadhalika niwe mugore wa mbere yubahutse akava muri ya masoni y'umufasoni amasoni y'umufasoni agatangura gukora ibintu eko nitwahura nzomubwira bikorwa gutya we akunda kuvuga ngo mubibona gute ufise gute je nzomubaza bikorwa gute Natasha la namba la bamba iryo zina ryonyine no kuri mbere mu bigeme twari dufise kera bagoreti ba Chantale bande ariko c'est la première dame arundi muntu in fact reka namuyizina première dame artistique. Yes, nkuko vyama misi yose turi ngaha tuba turi hari kugira ngo tubashikirize amakuru atandukanye kuva ku baririmvyi batandukanye baba abahani wacu ndetse baye na ngombwa nabo hanze y'igihugu. Iki ni gice twitiriye News for You, amakuru atandukanye na cyane cyane mashasha kuri wewe no kuba bisanzwe bimeze. Nyita Edison ndayahoze, wongera umwite Arkeni, twese hamwe reka tubaye ikaze kurikira na cyane cyane n'amakuru atandukanye y'abaririmbyi. Kano kanya reka tuje kuri ino nkuru ikomeje kuvugisha benshi. Iyo mvuze ko ari inkuru ikomeje kuvugisha benshi nuko ari inkuru kano kanya atamusi urenga tutayisanze na cyane cyane ku mbuga zitandukanye z'abanditsi ndetse no mu binyamakuru bitandukanye. Nino nkuru ya Nimbona Jean Pierre Kibido Kibuganizo, imvukira yo ngaho muri zone ya Kinama, nshatse kuvuga hano mu gisagara cya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ati bimeze gute, vyifashe gute? Ubuherutse twari twabashikirije inkuru na cyane cyane ivuga ku bijyanye na message yacishije ku rubuga rwiwe, aho ahanini yahagaze ku ijambo imbwa. Iryo jambo imbwa rikaba ryatumye abantu bari bahaguruka bavuga bati kuva aho vyakabereye ntibikunda ko dushobora kwemera ko twitwa imbwa. Aho ni mu gihe atari bwatange insobanuro canke insiguro yari no jambo yarakoresheje muri no message yari yatanze ayicishije ku rubuga rwiwe rwa Facebook, nshatse kuvuga ku rubuga rwa Nimbona Jean Pierre Kibido. Ico geravuze ko muri rusangi abaririmbyi bose tulimbwa na cyane cyane nawe nyene yisizemwo, aho mu nyuma yahavuye abisobanura neza avuga ko ari ku bijanye n'ikiza ca coronavirus n'izindi nsiguro zitandukanye yatanze. Mugabe ico gihe yagiye kubisobanura yamaze gutangura guteraterana amajambo n'aba artiste bagenzi we. Yari yamaze guteraterana amajambo n'aba artiste bagenzi we. Ico gihe harahagurutse witwa Happy Famba, nawe se wundi ni artiste manager kuva hariya muri The Fighter Production. Mu nyuma yaho gato mwarabonye message Natasha Ngendabanka yakishije ku rubuga rwiwe, aha hanini yagiye kuzana irya message. Nyuma yaho no mugabo Nimbona Jean Pierre Kibido yemangiye ku mbuga ndetse no na kimwe kuri TV online cyangwa kimwe kinyamakuru ikorana no ku butaka bw'u Burundi yemeza ko Natasha Ngendabanka atazi kuririmba, kwa ahubwo beshwa n'abantu kandi atavyazi. Niho mu nyuma uno mu artiste yahavuye acazana ka video, nshatse kuvuga Natasha Ngendabanka mu kwishura no mugabo Nimbona Jean Pierre Kibido, aho Nimbona Jean Pierre Kibido yariko aravuga amajambo meza cyane neza na neza bicije kuri TV online nga Kigali mu Rwanda Afrimax TV, igihe yariko arakorana ikiganiro n'uno mugabo yahoze akorera no TV online Bakti kuva hariya kuri Afrimax TV, aho yahavuye amnamubatiza n'izina ati la première dame artistique. Ibintu bihagarara ngaho mu nyuma Natasha Ngendabanka yaciye hanyene ati why kino gihe atari ko aravyemera, mugabo yarigeze kuvyemera. Tugiye mu archive uza gusanga uno mugabo Nimbona Jean Pierre Kibido ahenshi yakomeje gutera amashugwe uno mwigeme cyangwa no mufasoni Natasha Ngendabanka. Nuko mu nyuma hari kindi cuka cyahavuye kivuka nyuma yano majambo atandukanye byinshi mwaravyumvise na cyane cyane mu kiganiro twabashikirije ubuherutse. Nano majambo yagiye kuvuka nyuma yaho Natasha Ngendabanka agiriye ngaho muri zone ya Kinama, ni nahasanzwe avuka. Ikindi ndabibutse ko Natasha Ngendabanka na Nimbona Jean Pierre Kibido bavuka muri zone imwe.
bavuka muri zone imwe ariyo zone ya Kinama hano muri meri ya Bujumbura. Uno mufasoni Natasha Ngendabanka neza na neza itariki 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 yasubiye mu Kinama nyuma yaho muri 2017 yari yagiye gufasha aba mama bageze mu zabukuru, abapfakazi ndetse n'abandi bamama batishoboye kugira ngo basangire umunsi mukuru, n'umunsi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi. Uno mufasoni Natasha Ngendabanka yaragiye ajanye agakemanyi nkuko nyene yari yabiteguye, kari kagizwe n'umuceri, kari kagizwe n'ibiharagi, ibitenge ndetse n'ifu kuva muri Azania. Kino gihe asanzwe ari nawe ari brand ambassador akuva ngaho muri Azania. Arumva ko ibintu bimeze neza. Amaze gushika ngaho ati ibintu byahavuye bigenda gute? Yarakiriye abamama batandukanye, byagaragaye ko tari Natasha Ngendabanka abamama yari yabahisemwo. Abo bamama bari bahiswemwo n'aba chef de quartier, na cyane cyane bayifashijwemo n'uno chef dozone wongaho muri zone ya Kinama. Arabwira ati mwe mwegereye bari abantu abatishoboye n'abishoboye, mugabo team na cyane cyane isanzwe irongowe n'uno mugabo DJ Rafa, ni manager wo kwa Natasha Ngendabanka, akongera kanumu attaché de presse wiwe yari yamaze kwegera chef de zone, aramubwira abantu bakenewe cyangwa abo bakeneye kugira ngo kino gwa kiranguke neza. Aba chef de quartier bari bahari benshi, abamama bari bahari benshi, hari n'abafana benshi buno mufasoni Natasha Ngendabanka. Ubona ko nabo mu nyuma kino gikorwa kimaze kurangira, cyatse kuva ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu 2021 hahavuye yatangura kwandika amajambo atandukanye ijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, aho abana bariya baciye bahagurukira rimwe ngo mama wa Nimbona Jean Pierre Kibido ngo nawe yari muri barya ba mama. Ari naho hahavuye hava Rino Kete Nimbona Jean Pierre Kibido yahavuye agira gute? Yahavuye yandika muga abicishije ku rubuga rwiwe. Mubyumve neza, Rino Kete yaricishije ku rubuga rwiwe, ntabwo yaricishije kuri email cyangwa ngo yandike aho yandike ngo yongere arungike ahategerezwa kubicisha. Ni Nimbona Jean Pierre Kibido amaze kubona makuru ariko aracana kwijya nino, yanditswe na cyane n'abafana ba Natasha Ngendabanka bafata amafoto bayakompara naya ngo niho yarari. Nimbona Jean Pierre Kibido yahavuye atwagwa n'agashavu, aca korokera ku rubuga. Mugabo Rino Keta kimara kujyandika hari abatagyumvise kumwe, bamwati ino message cyangwa Rino Kete ntiryari guca kuri Facebook, nanarijya wavuga ko yajyandikiye leta mvyeyi, leta nkozi, ariyo leta y'igihugu cyacu cy'u Burundi gisanzwe kirongowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye. Kino gihe iyi message akimara kuyandika akayicisha ku rubuga rwiwe, amajambo ni menshi, ariko gato reka ndabasomere Rino Kete Nimbona Jean Pierre Kibido yanditse akaricisha kuri Facebook yiwe, aho anagarukanamwo kandi Natasha Ngendabanka. Ikete Nimbona Jean Pierre Kibido yajyanditse nyuma y'itariki 8, nyuma yaho bukeye igenekerezo rya 9 hari ama message menshi yatanga cyane kwijya nino ngo umuvyeyi wa Nimbona Jean Pierre Kibido ngo yari mubo Natasha Ngendabanka yari ko arahereza na cyane agakemanyi cyanke agafashanyo yari yazaniye abamama batishoboye, abamama babapfakazi, abamama bageze mu zabukuru. Natasha Ngendabanka we ntiyarazi ibiriko birabera ngaho cyanke, ndetse no mu nyuma amatwa nsumira bivugwa yuko na bino byari ko biraca kumbuga ngurukana bumenyi yagiye kubimenya tewe. Nimbona Jean Pierre Kibido kibuganizo Kibido abicishije ku rubuga rwiwe yanditse ati iri ni kete nandikiye leta nkozi na leta mvyeyi yuzuriza bose. Iyo foto ni ya mama wanje mvyara jewe aho yarahejeje kugenderwa n'umwana wo muri quartier yacu ya Kinama aza kumukeza akuvyerekeye umunsi mukuru w'abakenyezi. Uyu rero muntu ashaka kuba umustar abanje no gutyoza abavyeyi b'abantu niyitegure gusigura ryari mama wanje yasavye imfashanyo kuri we.
abamenyesha makuru babahera intica ntikize, ubu mwarenza karimbi. Jewe ngira ndabe ko ari mwebwe muri leta musigaye munayitegeka aho nzoca menya ivyo nzovuga mu nyuma. Ifoto aho mwayikuye haraboneka n'uwarafashe mama wanje ku bitugu, ukuboko kwiwe kuraboneka. Jewe ngira ndaba aho biherera. Naravuze ku vyerekeye indero, ndabira aho bigeze. Natasha nawe amahera bazokwama batakurya, ariko niwitegure gutanga ayandi menshi, aho uzotanga ivyemeza ko mama wanje ari aho yigeze akwitura ngo ashaka ivyo umufasha. Naravuze sinzosubira. Rondera akandi kazi ukora, ubustar ntuzoburonka uciye muri iyi nzira igayitse. Wagize neza kujya gutanga imfashanyo, ariko abaguhanura mu byo gutyozana baragutakaza. Hinge turabe uko bizoca bigenda. Iri ni kete Kidumu agiti kete yandikiye leta nkozi na leta mvyeyi ngo yuzuriza bose. Vyumvikana ko nimbona Jean Pierre Kibido yifuza kuzurizwa bivanye nano mapicha ariko arakijya nino. Haruhande yaho uwahoze ari umu DJ wo kwa Natasha Ngendabanka, DJ Mario, haraka video kandi yakishije ku mbuga ngurukana bumenyi yambaye ishati iriko ipicha ya Natasha Ngendabanka. Ivyabana bari yabatari biteze, bari bazi ko DJ Mario vyarangiye ivyo kuba muri timu ya Natasha canke ivyo kuvuga uku nuku, ariko kino gihe yagaragaye yambaye ishati ya Natasha Ngendabanka iriko ipicha ya Natasha Ngendabanka, ariko aragira gutya bisa nkaho ariko aratunga urutoki uno mugabo nimbona Jean Pierre Kibido. Ngo wavuze ati, umviriza kano ka video uko wabivuga uno mugabo DJ Mario. Utasikia msanii aje kuimba. Wewe unaona hizo nguo? Wewe unajua gharama hizo nguo wewe? Umeshawahi kwenda Kotebu wewe? Au kujui kiherehere tukiherehere. Mambo makubwa nakwambia ni hatari. Ibintu bigiye guherera he? Harabatanguye kuvuga bati none nimbona Jean Pierre Kibido naze yitwarire Natasha Ngendabanka, areke gucisha kuri Facebook arazi inzira bitegerezwa gucamwe. Ati none kuri Facebook niho ubutungane bwo Burundi bukorera. Ubwo azohava aronka response nyene iciye kuri Facebook. Ayo namwe mu majambo ariko arakiganira cyane cyane mu bafans canke mu bakunzi bo muziki w'u Burundi canke mu bizi vy'amategeko, bagira bati koko kabisa leta y'igihugu isigaye yandikirwa biciye kuri Facebook. Tanga response ngaho muri commentaire. Kino gihe koko Natasha Ngendabanka arasohora inoti zo gutanga kubamenyesha amakuru kugira ngo bemeze ko aririmba no ko ataririmba. Response ngaho. Nimba yabaye brand ambassador wa societe zirenga zitanu hano ku butaka bw'u Burundi, akamaze kwakirwa muri presidence inshuro zirenze zibiri, akaba amaze no kwakira aba president bavuye hanze y'igihugu, hagufi wavuye ngaho muri Congo ndetse no muri Ethiopia. Twarabonye naho nyene kuva hariya kuri Hotel Club de Tanganyika Natasha Ngendabanka ariko aragaragara. Karakiza ingana tugume turi mu majambo dukore. Aba presenter mukora akazi kanyu, abaririmbyi mukora akazi kanyu, abafana mufane koko uwo mubona bishoboye kandi namwe mugomba gutanga amanota. Aba DJs mu playing imiziki mwumva ko koko imeze neza. Naye hasigaye tureke abantu bariko baradutakaza na cyane cyane muri binabiriya bla 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 bla, twe twikomereza akazi kandi bizogenda neza. Ariko uko biri kose bintu birakomeye. Ibintu birakomeye kuko aba bantu baba artist
bari mu bombora niko no bivuga ntibasanzwe hano ku butaka bw'u Burundi muri game canke muri industrial music y'u Burundi. Eske hoba hari ikihishije inyuma? Nimba hari ikihishije inyuma tuzotinda tukimenya. Mbaza nkubaze ndahari ku bwanyu aho bukira ndabazanira la suite nivyakomeza ico niyemeje nuko ntazoceceka nyita Edison ndayahoze wongere umwite Arkeni ndababwire ko ndabakunda kandi cyane bishasha cyangwa makuru kwari nzoyatanga ngaha nyene muri News for You hano kuri TV za Neosel TV hamwe ibintu biheze bibandanye bigenda neza. Ciao ciao.